Umugambi Paeej ujejwe gufasha urwaruka kwitunganiriza ubutunzi n'akazi, ugashigikira urwaruka rufise imigambi ifise akabirya mu kubaronsa inyigisho zijanye no gutunganya imigambi hamwe n'amafaranga y'umutahe kugira ngo babashe kurangura iyo migambi. None imigambi y'urwaruka rufashwe mu mugongo na Paeej yifashe gute? Reka turabe imwe muri iyo migambi. Japhet Ndabagiriye ni umusore aba muri zone Kinama mu gisagara ca Bujumbura. Umugambi wiwe ni uwo korora amafi. Aha turi ni muri societe ya Keza village fermier, ni ishirahamwe nashinze mu ntumbero yo gukora kugira ngo ushobore kwiteza imbere biciye ku bworozi bw'amafi. Imirimo sanzwe ndangura muri rusangi, turorora amafi, hanyuma hatanga inyigisho ku bijyanye n'ubworozi bw'amafi, ndahingura ifungurwa z'amafi biciye mu korora isazi zimwe twita amamushe soldat noir. Eka kandi ndasanzwe nkora ivyo kuvyaza amafi kugira ngo nshobore kuronka imivyaro y'amafi. Hama kandi ikindi nkora ndakora urudandazo rwo gucuruza imivyaro y'amafi. Aha rero aha turi nkuko muhabona, aha turi hejuru y'ibinogo dusanzwe twororeyemwo amafi. Ubu buhinga dukoresha ni piscicité urbaine, kuvuga ni hors sol dukoresha. No buhinga rero bwo kubaka hejuru umuntu atarinze kwimba ibinogo, kubakira hejuru. Nkuko rero mubibona twarashoboye gutunganya ngaha bino binogo, ni ibinogo bibiri, ni ifi zo mu bwoko bwa Clarias Cariepinus, iyo ni no scientifique yazo. Mugabo benshi bazimenyere ku izina ry'isomvyi, kambare, ngira ngo namwe ubwanyu murazibona. Iki kinogo twororeyemwo kimwe gipima imetero 7 kuri 3 n'igice, kikaba gisanzwe kirimo amafi ashika 3,000. Rero uko zikura bivanye n'ikiringo dukeneye yuko zimara, haragera igihe tupima tubonye yuko zamaze kuba nini cyane, biraba ngombwa ko dushobora kuzimurira no mu kindi kugira ngo ziyagure. Kugira ngo ashobore kurangura umugambi, yararonse inyigisho n'umutahe yahawe n'umugambi Paeej. Igihe haba rero uko guhiganisha imigambi, narashoboye guhiganwa mu bandi, maze ndaba umwe mu bashoboye gutorwa muri uwo mugambi wanje. Hama Paeej irashobora kuma financement ingana imiliyoni 9. Mabona ko hatunganije neza. Imbere yuko ndonka iyo financement, sinari shoboye kwipanga neza ngo mbe mfise ibinogo byubatse neza, bihinguye neza ku buryo bwuko bishobora kurinda amazi kuko mubibona. Ariko nyuma yuko Paeej duhuye, narashoboye kuronka uburyo bumfasha kumpa inguvu zituma ntegura neza amafi ashobora kuba, biranatuma ndonka ukuntu nshobora kwihingurira ifungurwa z'amafi ntarinze kuja kubigura ku bandi kuko bisanzwe binazimvye. Imbere yuko ndonka financement norora amafi makeyi cyane, ariko no musigeze ku mafi yarenga 6,000. Ivyo byose ndabikesha Paeej. Ikigira kabiri kubijanye n'ingaburo z'amafi, nari mfise ikibazo kinini cyane gose kuko sinaronka ukuntu ushobora kugaburira amafi yanje mu buryo bukwiye. Ariko no munsi kubwa financement ya Paeej, uno munsi ndiko ndorora amafi yanje neza kandi nkagaburira neza mu buryo bukwiye kandi zikaronka ivyo zifungura bikwije ivyangombwa, kuvuga proteine zikwiye. Uyu munsi Japhet Ndabagiriye ageze ku rugero abona ko agiye gutera imbere kuko vuba agiye gutangura kuroba. Aha ndafise amafi ashika 6,000, niyo mivyaro nashizemwo. No kuvuga yuko nditeze neza yuko inyuma y'amezi hagati y'amezi 6 n'9 nzoshobora kwimbura, maze nizeye neza yuko ifi nzokwimbura zizoba zifise n'imiburiburi nk'ikiro ngereranije ica hagati. Ngereranije kuraba ukuntu bizoba vyifashe n'imiburiburi kwino tranche, ndabona imiliyoni nka 30 ndazibona yuko nzosha ndazironka n'inimbura. Kubiyaro vyiwanje ndiko ndaraba mu myaka 2, 3, 4, 5 iri imbere, jewe nzobangeze urwego rushimishije cyane gose, uburyo bw'uko mfise n'umugambi wo gushinga uruganda rwo guhingura amafi, inyama z'amafi, tukazihingura maze tukazishira mu ambaraje, tukaba twona zishobora no hanze y'igihugu kugira ngo turonke amadovize. Iyo niyo vision mfise kandi ize neza cyane, ndi kumwe na Paeej byose birashoboka. Aravye hageze Japhet Ndabagiriye arahanura urundi rwaruka rufise imigambi kuyitwara muri Paeej kugira ngo nabo baronke. Novuga ntibaracerewe, ahubwo nibanyaragase. Muri Paeej biroroshe cyane gose, ufise umugambi urashe, Paeej n'umuvyeyi w'urwaruka, ni kuvuga ko ufise umugambi urashe, emwe
baragufata mu mugongo kandi bakagushigikira ntabwo bigoye namba na gato kubera yuko n'uburyo batanga nta n'inyungu bagusabira n'uburyo bahereza urwaruka kugira ngo guyunganya mu migambi yago gwiteze imbere utange n'ubuzi kandi akaba ari amafaranga umuntu yishura atanyuma. Tuve mu kinama tuje hirya yaho muri komine Mukaza. Ababigeme batatu bagiye hamwe bashinga ishirahamwe More and More. More and More nayo ikaba ari entreprise iproduisa ama œuvre d'art hamwe n'ibintu byo gushariza mu nzu hamwe n'ibintu byo gushariza abantu amabiju ego. Ababigeme bari bafise umugambi aho Paeej iziye baciye banyaragasa baratanga umugambi maze barabaronsa umutahe. Alors, définitivement pour twari dufise, en fait, on avait une demande. Aba client twari tubafise umwe wese kwiwe, vu que umwe wese yikorana, hama mu nyuma haca haba ikibazo c'uburyo. Donc, demande ihari, tu dois produire plus, utegerezwa gukora ibintu byinshi, navyo bikaba bisaba uburyo, financièrement et aussi n'ubundi buryo bushoboka. Tumaze kumenya Paeej rero, turamenya yuko ivyo bibazo ibikemura ifasha aba jeune entrepreneur hama inagira na suivi. Hajya umuntu yamayibaza ngo entreprise ahanini n'amafaranga ariko si ivyo si cyo kiba kiri nyamukuru. Hari amanje menshi umuntu atabazi imbere yo kwironsa muri entrepreneuriat mugabo Paeej irabidufashamwo na suivi iradukurikirana même si habaye financement matériel. Paeej yadufatishije amahera umuganda w'amahera wa mbere turashobora kugura ngahanye mubona mugabo uko bafinansa par tranche nk'ubunye turarindiye umuganda wa kabiri kugira zoce twameliyo hano ngaha tubigwiza ibintu bizoguma byongerekana. Paeej muguma mukorana gushika ntibava inyuma iguma basuiva uko munguka uko mutera imbere nuko ibongera hama uko musubiza neza umutahe yabahaye nuko muca mu muduga yindi kategori habarafise ibintu by'amakategori numva n'umugambi mwiza cyane. Naho hariho bagitangura uyu munsi barabona ko umugambi wabo uri kuraranguka neza kandi barabona iyo bariko baraja. D'abord niho ni gukwiragura igihugu cyose tubashobora gushira utu agence twacu ahantu hose kubera kugira naho kugira impact dollar igende irongerekana ifoko bikwiragira ahantu hose. Rero ico ni ikintu ca mbere dushaka gushikako hama ica kabiri nuko nyene tuzoba i Bujumbura i Burundi abantu bazoba bahukonesa umwuga wacu nk'umwuga nyene ushitse umwuga wo bakankoraje abana babo kuba ba artiste bakankoraje abana kuba ba entrepreneur kubera hazoba hariho ama exemple y'ababishoboye. Urundi rwarukana cyane cyane ugwo mu bisagara abigeme badasigaye inyuma rurakwiye kujijuka rugakura amaboko mu mpuzu rugakora kuko atavyizana umuntu adakoze. Bakure amaboko mu mufuko bicare bakora igikorwa batangurira aho hatoye ntibitwaze ngo nta mutahe bafise ni na Paeej naho itoba finansa bakamenya yuko utanguje 10,000 ushobora kuronka 13,000 akazobyara ayandi. Bagire kuhaje burama bagire kuhaje birashoboka twe na hamwe twatanguriye nta na kimwe no kwitwa dufise mugabo ubunye turabona aho tugeze turafise akamagaza abantu baraza turiko turamenyekana urumva bishobora gufata umwaka umwe nuko bishobora gufata imyaka ibiri mugabo ukora arateba agashimirwa. Abantu benshi bibaze ko gutangura ari amahera ashobora gusanga aho ugeze nimba ari être curieux ukaja nk'ukuriye ukaja ku internet noneho ziri ahantu hose ugakarisha ubwenge ukaba curieux hama ayo mafaranga arashobora no kugusanga ata mugambi n'umwe ufise donc akaca apfuza ayo mafaranga naho uronka umu investisseur canke amaprogramme nka za Paeej finance aba jeune agusanga aho ugeze agusange quand même witeguye kugira nayo mahera ntabimfa gusa.
tuvi Bujumbura dusimbira Gitega. Aha ni muri quartier Magarama ku mugwa mukuru w'iyo ntara. Landry Nikiza afise ishirahamwe rihingura amasoko ntanganguvu yisubiriza energie renouvelable. Kaze mwishame ryacu Nikiza Energy rikorera mu bijanye n'amasoko ntanganguvu yisubiriza, no kuvuga amatara n'amaplaque solaire bikoreshwa n'ishwara y'izuba. Hano turakora amatara utwampure dukora n'imishwarara y'izuba. Muraza kutubona ku mambarage n'utwo mu wate atatu. Turakora n'amaprojecteur manini ajijwe kumurikira ibanza binini binini, nayo harimo ayakorana n'izuba nk'ini 32 watt, n'ayakorana n'imishwarara na kura ya rigide ni 45 watt. Hama twarakoze agaprototype ka mbere ariko kano na gachargeur. Tuko dushaka kutugwiza no ko tutararonka ibikoresho bikwiye no kuvuga nk'utu tubigize. Akanako gakorana n'imishwarara y'izo mvo nayivuze, umuntu akirabuka kukerekana kuzuba gusa, donc kakabonana n'imishwarara y'izuba kace gashobora gusharja telefone yacu yashobora gucomeka USB ngaha. Hani nivyo bikorwa muri rusangi dukora, mugabo turakora n'indi vya biogaz. Yamaze imyaka 3 agerageza kurangura uwo mugambi ariko arabura uburyo. Uyu munsi kubw'inyigisho n'umutahe yahawe na Paeej, umugambi wiwe warashoboye kuja mu ngiro. No kuvuga kuva mu kwezi kwa 11 dukora gushika mu 12 haramaze gusohoka amampure ashika ku 2. Nuvuga n'amampure afise ubushobozi bwo mu wate arenga gato 12. N'amatara manini gusa iyo ntihari bwasohoke cyane nubwo twagize lancement officiel ku munsi wa Muri. Turamaze gukora amatara afise ubushobozi bwo mu wate amajana 938. Nuvuga nayo ayasigaye mu bigega byabo dukorana abadandaza bari mu mice itandukanye y'abene gihugu, hari amampure yababa 8,000 atarashobora gushikira abene gihugu mugabo nubu ari prêt kugira ashikire abo yifuza bose. Gushika no munsi kano kampure kamwe tukagurisha amafaranga 2,800. No kuvuga umudandaza gatwaye kwa amafaranga 2,800 hari igihe hagwisha 3,200 donc ubona abarakeneye inyungu, ariko twe twakwifuza ko umuntu kamushika amafaranga 2,800 kuko ututundi batugumba 3,500. Donc twifuza yuko bishitse ko kakorerwa hano haba hariho akantu gatoyi kavuga ko akabona yuko hari akarusho au niveau y'uburyo. Paeej kidufasha gushika ku ndoto, kuko ibi ni bike mu byo batwemereye kandi turacakora kuko ibizo banda vyaguka. Navuze yuko bientôt hazosohoka buno bushargeur solaire. Ubumaze gusohoka tuje tugwiza n'amaplaque solaire ku rugero nini, kubera ko tumaze kubona ivi les besoins z'abene gihugu. Aha ni dushaka kusora kujya ku ntajya amaplaque solaire ava hanze aza ari kuko hari ivyo dakora. Urumva natwe twashaka guca tubitwara mwiyo nzira yuko dukora igikoresho gishikira neza vya les besoins z'umwene gihugu. Kuko nk'ubu unye dufate nka gachargeur ntushobora gufata ijya plaque solaire iva hanze ngo ushobore gusharja telefone, vyagusaba utundi tuntu twinshi usanga umwene gihugu ariko arazimbwa. Ariko nk'aka nce ndakora automatiquement aterasharja telefone atabyo bwinshi bimutwaye, bucyo ubuzima kabanda yomera neza. None ubutumwa kugwaruka rucijijanye imitima bidashaka gutwara imigambi yago muri Paeej ngo babashigikire n'ubuhe. Twageze parcours y'imyaka 3 kugira dushobore kubona urubeya rwa biogaz rwaye. Imyaka 3 twarashoboye gusufra, twarashoboye guca mu bintu bigoye. Nabo bakeneye gushika, bakeneye kuresisa, bumve yuko kuresisa ubanza gutanga ikiguzi, swati uraruha haba mu maboko canke mu mutwe kugira ushobore gushika kuri yandoro. Nta nzozi nimwe biza nyene uko ivyo bije uko nyene ni nka tombora bigenda uko nyene. Ariko bivuye mu mutwe ni ibintu bafise umushinge nyene uri mu mvabwonko. Rero umushinge mvabwonko twumve yuko ni kujya umwana yiga kuva muri maternelle gushika muri superieur kugira ngo diplome yaba ari ivyo bagende gukora twavuga ati ntenda ironga, ariko urumva umuntu abanza guca mu mbere gushika hariya kugira ashobore kuba diplome. No kuvuga success umuntu abanza gutanga ikiguzi. Sagaseseshwa rumuri umugambi Paeej uri kurafasha urwaruka gushika ku ndoto zago, nta nkeka intumbero y'uko urwaruka rutera imbere iri kiraja mu ngiro. Paeej ni umuvyeyi w'urwaruka koko kandi ntawo bideha. Uti kubera iki? Mu bisanzwe Paeej uretse kuba yaduhaye financement
yaratunganije n'ivy'inyigisho ubu twaronse inyigisho zijaye n'ukuntu umuntu ashobora kwitegurira umugambi wenyine ubwiwe atarinze kurondera abahinga. Ubu ibijanye no gukora ama business plan turazi kubikora, ibyo byose tubikesha Paeej. Intumbero y'umukuru w'igihugu ibicishije muri Paeej nta nkeka ndi sur 100% biriko birashika mu ngiro, biriko birahesha cyane kuko ngerageje kuraba hariko harabasirikira su y'ivyumviro mu midoramone. Donc hariko harasirikira ivyumviro n'amafaranga. No kuvuga ku mujene afise icakora Paeej irikiratere nyinshi cyane kuko twebwe turakora bino sindabikora byose ndije nyene. Urumva ntezo kurunda abantu tufashanya kandi nabo nyene bagaprofita quelque chose. No kuvuga hariho impinduka idasanzwe mu buzima bwacu twebwe abajene. Ntituzoheza amashuri aca tugenda twese muri ka kazi ka leta nyene d'ailleurs umenga ubonye karuzuye. Urumva turakeneye guca duca twicara utakaronse genda urondera ikindi nyene kandi ukunda uyumvamo ugiteza imbere ntuzoshika uronka byinshi mugabo turizeye twebwe ngaha anye yuko tuzoshika kure cyane kubera yuko giye kubiraba kugwaruka Paeej kirafasha ukuntu rungana mu gihugu cyose uno munsi gushika nko mu mezi 5 tushaka nyuma y'umwaka turabona yuko kugwaruka ruzoba rwamaze kwiyungunganya mu buryo bukwiye hamwe buri mufuko wose uzoba ufise amafaranga kandi na buri munwa uronka icyo ufungura. Dufate nk'ubu mpuye n'umukuru w'igihugu akajambo no mubwira vraiment nta kindi uretse kuvuga yuko yokomeza nyine agakomera ku muheta kuko natwizeye Imana imuhezagire yarakoze cyane.